Bakunzi twamutsangira ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo ndabarabukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 11 umurongo wa 22. Mariko 11 umurongo wa 22 handitswe ngo Yesu aramwishura arababwira ati mwamane ukwizera Imana. Imana ishimwe cyane. Mukundwa uri kurankurikira uri wenyene canke abankurikira muri benshi, nkundira ndakware ngo wamane ukwizera Imana. Mu Congereza ngo have faith in God. Wamane ukwizera mu Mana canke wamane ukwizera Imana, wizera Imana. Abantu barizera ibintu, barizera ibikoresho vyabo, kwicara ku ntebe nk'iyi nturinda gusenga ngo ikugumye igire gute, urayicara koko wizeye ko ikomeye kuko warigeze kuyicarako. Abandi barizera amatelefone yabo, umuntu yaguhamagara ntubanze kuraba ngo mbega irakora, mbega umuntu arimo, ucushira ku gutwi. Kera turi abana wararaba iradiyo bikagusiga gose, ukagomba kuraba ingene uwo muntu anyegejemo, ugasanga hari insinga wayitabaguye, waheze ugakubitwa ko wononye iradiyo y'abandi. Wamane ukwizera Imana. Mwamane ukwizera Imana. Uyu ni Petero yabariye Yesu ikintu gitangaje cabaye. Yesu acara mw'ishuro, mwaheje kumwishura acabwira bose bari hamwe. Uku kwiza ni kubarirwa umuntu umwe gusa. Twese dutegerezwa kwamana ukwizera Imana. Imana iguhezagire cyane, Imana ikugire neza. Ntiwizere gusa igihe ibintu bimeze neza gusa, ntiwizere igihe ibintu bikomeye gusa. Hari igihe bisaba kwizera ugasenga cyane, ukakisonzesha, ugakora ibintu nyene bijanye n'ubuhizi kubera igihe uri kuracamo. Wabona ibintu bitunganye ugatangura kumanura amaboko, ukabaho nk'abandi bose, ukorosha, ukaregeza nk'uko bamwe babivuga abubu. Nkundira ndakware ngo wamane ukwizera Imana. Wizere mu kwezi kwa mbere, wizere mu kwezi kwa kabiri, wizere mu kwezi kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwindwi, mu k'umunani, mu kw'icenda, 10, 11, 12. Wizera Imana kuva ku itariki ya mbere y'umwaka gushika ku itariki ya nyuma y'umwaka. Kubera iki? Yesu acavuga aharuguru ku mirongo ikurikira hepfo murantunga, ntangure kuri 22. Yesu aramwishura arababwira ati mwamane ukwizera Imana. 23. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa azokibona. Nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba vyose mwizere ko mubihawe kandi muzobibona. Imana ishimwe cyane, kandi muzobibona. Kandi nimwahagarara musenga nihaba ari ico mupfa n'uwundi mukimuharire, ngo so mwijuru nawe abaharira ivyaha vyanyu. Umurongo wa 26 niho duhereza. Ariko nimutaharira abandi, na so mwijuru ntazobaharira ivyaha vyanyu. Gusenga wizeye ukaronka ico usavye canke wizereye biva ku mbabazi z'Imana. Namba hari ukeneye kubabarira ubabarira uyu munsi, namba hari ushavuri ureke. Hariho ahantu mu Baheburayo yavuga ngo ntimugire umuzi w'ukurura w'umururazi ngo ubahagarike umutima ukabakura mu kwizera. Kutababarira bironona ukwizera. Yavuze ngo ndababwire ko ukuri yuko umuntu wese, iyo Yesu avuga ngo nukuri nukuri ndababwire canze ngo ndababarira ukuri, nuko yabazi ko bigoye kwemera. Ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi
ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye umutima, ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa azokibona. Umuntu wese biragoye kuvyemera, ariko umuntu wese n'umwami Yesu yabivuze, kandi ukaba wemera ko Yesu atabesha, biragukundira. Urambara ati nonje ndafise ukwizera. Ego ntiyavuze ngo musabe ukwizera, yaravuze ngo mwamane ukwizera. Abantu bose barafise ukwizera. Hariho abizera ubwenge bwabo, hariho abizera ibikoresho bafise, hariho abizera ibibanza barimo, hariho abizera amafaranga bafise, hariho abizera ubwenge, bizera amagara yabo, ubuto, hariho abizera experience bafise, ubunararibonye, ubumenyi. Ni vyiza ivyo byose kubigira, ariko kubigumiza mu kwizera birashobora kuguhinduka. Amagara arahinduka, amafaranga arahinduka, ibikoresho ntibisezerana, n'ibindi n'ibindi. Umwizigirwa n'umwe ni Imana, ngo niyo twese tutoba bizigirwa, we yamara ukwizigirwa, yamara ukwizerwa. Imana ishimwe cyane. Wamane ukwizera Imana. Muri Petero wa kabiri igice cya mbere, uvyandike uraza kwasoma. Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa mbere na kabiri haravuga ngo, Simoni Petero, umugurano wa Yesu Kristo kandi intumwa yiwe, ndabandikiye mwebwe abahawe ukwizera kw'akaburarugero kungana n'ukwacu, muguheshejwe no kugoroka kwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu n'umukiza. Umuntu wese agira ukwizera, ariko abakijijwe twahawe ukwizera kw'akaburarugero, twaragabanye. Imana ntiyavuze ngo we Petero ko wagendanye na Yesu akira ukwizera kungana gutya, wewe Edmo, wewe wundi akijijwe ubu vuba, Maria, Jacqueline, Yakobo, Inde, Jean Claude n'abandi, akira ukwizera kungana n'aka kamikro. Eka siko yavuze, ngo twagabanye ukwizera kw'akaburarugero kungana n'uko aba Petero intumwa. Emwe naho waraye ukijijwe, wahawe ukwizera kungana n'uko Apotre Petero intumwa yagendanye na Yesu. Imana ishimwe cyane. Kungana n'ukwacu, muguheshejwe no kugoroka kwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu n'umukiza. Ntimwaguheshejwe nuko musenga gusuvya abandi, nuko wavutse mu muryango w'abakristo, nuko umaze igihe kinini mu gakiza. Waguheshejwe no kugoroka kwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu n'umukiza. Umurongo wa kabiri ukavuga ngo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe, mubiheshwa no kumenya Imana neza na Yesu umwami wacu. Imana iguhezagire, ugumye ukwizera wahawe, ukugenderemo, ukwamane, ugukoreshe. Ukwizera kwawe kuragaragara, ukwizera kwawe kuriyerekana mu bikorwa ukora. Muri Mariko 11 twasomye, ufise ukwizera urabarira umusozi, uravuga, urakora. Yakobo aravuga ngo ufise ukwizera ntagukoreshe guca gupfa. Rero ukoresha ukwizera kwawe kubeho. Nico kimwe n'abantu badagira bagize ingorane, nk'uko udakoresha ukuboko waragufunze ahantu kubera kwavunitse. Iyo utakufunduye ngo ugende bakugire kine kugorore, imitsi ikongatara. Ukwizera kwawe kugororoke, ukwizera kwawe gukore. Muri Mariko igice cya kabiri umurongo wa 5, abantu bazanye ikimuga babura aho bagicisha, batobora hejuru ku nzu. Ku murongo wa 5 ngo Yesu abonye ukwizera kwabo, abwira ico kimuga ati, mwana wanje, ibyaha byawe urabihariwe. Ukwizera kwawe kuraboneka. Ukwizera kwawe ntikunyegeje. Ukwizera si ikintu abstrait, ikintu kidafatika. Ukwizera kuraboneka. Imana ibahezagire, mwamane ukwizera Imana. Murakoze kudutega yombi, kandi murakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Uhoraho aguhezagire kandi agushoboze mu kwizera kwawe. Amen kandi amen.